Choti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro. Muri kumwe na jewe Jean Christophe Mugisha ndabaye kaze muri kino kiganiro aho turi kumwe n'umuhuze bikorwa unanirwa abanyagihugu iyo bari ntitamwe neza Union pour la renaissance de la nation urwo niko abanyagihugu karugwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bishamikiye ku muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre Bernard Ntungwanayo intumwe y'Imana mu bantu akamwanditsi w'ibitabo umushashatsi n'umusesanguzi niberekanye itongo rya Edeni aho rero Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri koshi yerekanye kandi inkomoko bw'ami bwo Burundi muri Munyonyo mwaka wa 2022 mu gihe hari haheze imyaka irenga ijana higishwa kahise katariko mu mashuri hirya no hino mu gihugu. Ino yashize kandi abone donido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo Burundi, u Rwanda, Congo, Tanzania hamwe na Uganda. Apotre ndagoye kaze muri kino kiyago. Ndakuramukije Abarundi batwumviriza ndetse nabo mu karere k'ibiyaga binini mwese umugira mu mubahwe abadukurikira mubandanye mudushikira murakoze. Mu Burundi ndetse no mu biyaga binini turabona umugambi w'ihonyabwoko uri ku muryango uri hafi cyane kandi tukaba tuzi yuko mwebwe mugwanya ihonyabwoko ndetse n'ivyaha bishamikiye ko wevuga ko iki Apotre Bernard Ntungwanayo. Urakoze cyane ubwa mbere bwo ndagushimire kuri ico kibazo mbajije mu gihe kitoroshe mu gihe tubona ibimenyetso n'ibikorwa bikoreka biriko birakorerwa mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini nko muri Congo birerekana neza yuko ihonyabwoko bwa mbere bwo ririko rirakorwa. Ihonyabwoko ririko rirakorwa mu Burundi. Ihonyabwoko ryakozwe mu 1993 ntigigeze rihagarara kuko ntawe rihagaritse kuko abakoze ihonyabwoko barageze igihe barihindura nk'ikivuruvu. Iyo turaba raporo ya Loni akarungu gashinze 1996 akarungu gashinze 682 yerekana yuko umugambo Sahwanya Frodebu wakoze ihonyabwoko ry'abatutsi muri Gitugutu mu mwaka wa 1993. Ivyo rero mu gihe byakozwe n'ababifitiye ububasha nta kindi na kimwe cyo kubikorako kuko bo ico bakoze amatohoza barerekana uko byagenze mu gihugu cyose, barerekana uko bishe umukuru w'igihugu, hanyuma barerekana uko mu makomine atandukanye aho bagiye kugira amatohoza byagenze, ingene bari barabwiwe imbere yuko bishe umukuru w'igihugu bazoca bica abanyagihugu ndetse n'abatomwica ko hari igihe bari baravuganye yuko bazokwica abatutsi bo mu Burundi kugira ngo amatongo yabo inka zabo n'amazu bibe ibyabo. Hari namwe hamwe babwirwa yuko n'abagore bazoba abagore babo bakica abana b'abahungu n'abagabo kugira ngo bace barongora abatutsi kazi gutyo mu gihugu ntazoba hakiriho ikitwa umututsi kugira ngo rero ngo bace bagira abahutu bonyene mu gihugu. Ivyo biri muri ico gitabo muri rya raporo Nations Unies usomye neza ukaraba amatemonyaje hirya no hino usanga ariko bimeze. Si ivyo gusa iyo uraba amasoroga yakoreshwa hirya no hino mu gihugu ya tariki ya 21 Gitugutu 1993 naho nyine birerekana yuko ibintu byariko bibera mu gihugu cyose bikavugwa kumwe kandi atakoranabuhanga ryari rihari ryo gutuma tumanako nk'amatelefone nko muri kino gihe byerekana neza yuko bari barabiteguye bakabivugana bakabinoza. Rero uravye neza uko byari byarateguwe mu gihugu cyose hose bavuga kumwe bakoresha ibimenyetso bimwe amatonsoneze yari mu gihugu birerekana yuko by'ukuri umugambwe Sahwanya Frodebu nk'uko iyo raporo Nations Unies ibivuga ko ari ukuri ko bari barateguye ihonyabwoko. Ivyo rero ntibajye ngo bajyame naho bari baremeye yuko hobaho sentare mpuzamakungu mpanabyaha iza guhana abakoze ihonyabwoko naho itaje no kubera yuko abari ku butegetsi no kuvuga abapuchiste hamwe n'abajenosideri bagiye hamwe bafonda impapuro arivyo bise amasezerano ya Arusha hanyuma biba arivyo binyegezamwo n'uyu munsi hari cibonekeza abantu babikoresha kugira ngo babandanye basamaza abarundi kugira ngo ukuri ntikumenyekane kugira ngo abakoze amabi bahanwe abarundi baronka amahoro arama. Ibi rero tugerageje kuraba tukabihuza n'ivyubu dusanga iyo turavye umugwi w'igihugu ujeje kugwanya ihonyabwoko n'ubwicanyi ndengirabutungane urongowe na Jean Dodier Mutabazi aherutse gushikiriza ibintu biteye ubwoba nibaza ko abavyumvise
utagize ubwoba n'udafise umutima, kuko uravye yashingira intahe ashimagiza ko ashigikiye ibikorwa bikorwa na Severe. Hanyuma yaratangaje ku mugaragaro yuko ibijanye no kwemeza ko mu 72 habaye ihunyabwoko ryakorewe abahutu rizoba inyuma yuko Severe izotanga icegeranyo ca nyuma. Rero ubu barindiranye igishika icegeranyo ca nyuma kishobora gushikirizwa leta, no kuvuga inama nshingamateka na nkenguzamateka, hanyuma Ndayishimiye agaca yemera ko habaye ihunyabwoko ryakorewe abo mu bwoko bw'abahutu. Nkibaza ndi none ko babivuga babiririmba, kubera iki batohana abarikoze? Mbega abo bagomba guhana bakoze ihunyabwoko 72 kumenga biranugwanugwa ko bakoze ihunyabwoko 93, kandi bakanuganurwa ko hariho na bamwe bakoze ihunyabwoko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Byo bavyifashe gute? Nibaza ko ubwa mbere mubanza mukumviriza Jean de Dieu Mutabazi akabanza akabishikiriza mukavyiyumvira, ntimuvuge ngo nivyo twihimbiye. Twibutse abarundi ko izo ntwaro z'igitugu zo kuri Republika ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu zose zashikiriye ubutegetsi biciye mu makudeta y'abasirikare b'intwazangabo basangiye umuryango w'Abahima, ubwoko bw'Abatutsi, eka bava mu ntara imwe ya Bururi. Ubwicumi turabiye hamwe ibiri mu gitabo giheruka kwandikwa n'intwazangabo y'ipete rya General de Brigade yakukurutse aheruka kwandika kwigandagurwa ry'incungu ya demokrasi Ndadaye Melchior kwigenekerezo rya 21 Gitugutu umwaka w'1993, akaba yaratanze umuco ku bafise uruhara runini muri iryo gandagurwa, nk'uko yabishikirije mu gishinga ntaye ciwe kwigenekerezo ry'icenda Munyonyo uyu mwaka mu Bubirigi. Ubwicumi na rimwe uwitegereje igihugu c'u Burundi uyu munsi afatiye kuvyabona ku rubuga asanga atabwicanyi bw'agahomerabunwa bwoba bugishobora kuba nk'uko vyigeze kuba haraheze imyaka 20. Kubw'ivyo vyose inama nkuru y'igihugu ikaba ishikirije ibi bikurikira. Ubwicumi na kabiri inama nkuru y'igihugu ONPGH isubiye kwemeza kw'ivyaha vy'agahomerabunwa, ivyaha ndengerabutungane vyakorewe abahutu mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko. 13 inama nkuru y'igihugu ONPGH ikaba yifadikanije n'inzego zirongoye imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu mu gusaba umunyamabanga mukuru wa ONU kwemeza ko mu 1972 habaye ihunyabwoko ry'abahutu b'i Burundi nk'uko bamaze kubikorera ibindi bihugu. Ubwicumi na kane inama nkuru y'igihugu ONPGH ikabisubiriye gutera intege ibikorwa by'umugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira Severe, yongera ibahimiriza kongerereza inguvu kugira hasohoke raporo ya nyuma kw'ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'i Burundi mu 1972. Ubwicumi na gatanu inama nkuru y'igihugu ONPGH ikabona ko ikumigwa ry'abahutu mu mashuri ryabaye kuri Republika ya kabiri n'ubwicanyi ndengerabutungane bwakurikiye igandagurwa ry'incungu ya demokrasi Ndadaye Melchior ari urukurikirane rw'ihonyabwoko ry'abahutu ryabaye mu 1972. Ubwicumi na gatandatu inama nkuru y'igihugu ONPGH ikabisubiriye kumenyesha ko yakiranye umunezero mwinshi ijambo nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yavumereye ko azokwemeza iryo honyabwoko mu gihe raporo ya nyuma y'umugwi ujeje ukuri no kurekuriranira Severe yosohoka. Bigiriwe i Bujumbura kwa 11 Kigarama ubu mwaka wa 2024. Umukuru w'inama nkuru
y'igihugu ijejwe gukinga no kurandura n'imiziho nyabwoko amabaturutse ku ndamara n'andi mabi asinzikaza. Nibaza yuko muvyumvise. Aha rero nagenda babwire yuko mu gihe turimo ujeje kugwanya ihunyabwoko muri Loni umufasoni Alice Wairimu Nderitu aramenyesha yuko amaze kuza kuganira n'abahunze baba muri Kongo akabona ivyegeranyo bitandukanye yaciye ashikiriza Loni yuko muri Kongo hariko haraba ihunyabwoko. Yagiye aho kuko ariho yashoboye kuja. Mu Burundi ihunyabwoko ryaratanguye kera kuva mu 1993 riba tiririgira rihagarara. Abantu bicwa bahuwa amoko ntibicwa bahowe ikindi. Rero bamwe mu bakoreshwa n'abategura ihunyabwoko ku rwego rutamenyekana baca bakoreshwa mu kuzibagiza bakerekana ko mu Burundi hari amahoro ari injyane za politike. Murazi ko batangiye kuvuga ko ari manda ngo ari manda gatatu nkababwira nto yasi manda gatatu ni genocide yateguwe bakanka kumva. Ubu rero bakingiwe ikibaba nabo Barundi bibipfa mutima baca bazana ibyo bya politike bitari byo bakazana ibya manda bakazana ibya CNDD-FDD nikora nabi kandi nyabuna ari ihunyabwoko. Niro mwavyumvise nibaza ko igihe bazokwemeza ihunyabwoko rya 72 ko ryakorewe abahutu ico bashaka so kugira ngo ihunyabwoko ryakorewe abatutsi 1993 bashoboye kuzohana babikoze bashaka kuzoca bazana bavuga bati abarundi bose baricanye barakunda kubivuga hariho na bamwe bamamuzi basanzwe bakunda kubikoresha. Iriya ni imvugo y'ababiteguye canke y'abazi ico ariko barakora. Aho rero bavuga bati ko abatutsi bakoze genocide bakakorera abahutu none abahutu barakoze genocide bakayikorera abatutsi bose baca babihanahana baje hagati baca bavuga bati tuheberanire twubake Uburundi bushasha. Niyo politike barimo ariko ikibazo kihari gikomeye nibaza ko bitadoshika ngaho kubera ko uyu munsi yo turaba umurindi CNDD-FDD kirategurira ko ugwaruka rw'imbonera kure n'abanyamugambwe bamwe mu bijanye n'ihunyabwoko turabona ko bigeze ku mugambi mukomeye cyane. Ikimenyetso cya mbere hariho kunyuruzwa kw'abantu babatutsi ntuswe kubona irengero ryabo ico kiri muri acte de genocide. Hari kwica abantu utumbereye kwica bo mu bwoko bumwe. Ivyo byarabaye kwigenekerezo rya 12 Kigarama mu mwaka wa 2015 mu makarti ya Musaga na Ngagara na Jabe na Nyakabiga. Baravyigambye mwarumvise temonyage zero gusohoka ko bababwira ko bagenda kwica zina mututsi wese baja kubona baca bamwica. Mwarumvise kugira ngo ufashwa rekugwe yabanza kumenyekana ico yakoze mu mugambo CNDD-FDD atari uko baca bamwica. Rero ibi twamateyo turabivuga ni gihe cyuko abarundi bakwiye guhaguruka tukagwanya akakabikabishe tukagwanya ubwica ndengera butungana tugagwanya ihunyabwoko. Nta yindi politiki mu Burundi hari. Burya mu Burundi ari imigambwe ibiri, umugambwe w'abakoze genocide n'umugambwe w'abarundi bafise ico baharanira yari intwaro canke ibindi. Nayo wundi nta mugambwe uhari ufise imigambi ushira imbere kugira ngo ushobore gushitsa ku Barundi. Ivyo ni mu byumve mu bimenye. Hanyuma ico gihe mu gihe twohaguruka tukagwanya abo bantu tukabatsinda turashobora yo gushiraho imigabo n'imigambi ikaba ari higanwa ivy'amoko tukabisezera. Narababwiye ko kugira ngo Burundi buronka amahoro ari uko tuzobanza gufuta imigambwe cyane cyane yagize uruhara mu bijanye n'ubwicanyi ubwo ari bwo bwose. Ico gihe imigambwe atacu yamaze tuyifuse tuzoba turegera kwikukira. Ubwa kabiri tuzoboronka amahoro neza mu gihe ivyo abakoroni batwatse tuzovyisubiza tukabisubiza. Ico gihe Uburundi buzobona amahoro n'umutekano n'iterambere kuri bose. Na ibindi byose bavuga no gusamaza abarundi babazi ico ariko barakora babazi ico bashaka gushikako. Murakoze. Apotre Benantunga nayo turagushimiye kuri izo nyishu zanyu mutanze. Dushima namwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro tubararikira kubana natwe kuri One Day Burundi aho hose muradusanga mugasanga amakuru ibiganiro mutosanga handi. Amore Imana komeze kuba namwe mugero mu mwubahwe murakoze.